kimwe mu bintu bituma abantu benshi bateba gushikira indoto zabo canke bateba gushikira iterambere bifuza gushikako nukubura abantu, nukubura canke nugukehanirwa abantu nyabo bashobora kubahuza canke bashobora gutuma boroherwa gushika ku ndoto zabo. Niyo mpamvu umwe mu bahinga yavuze ati nimba buri kintu cyose wifuza, nimba ico wifuza kuronka cyose biba ngombwa gukoresha amafaranga kugira ngo kironke, ufise ikibazo. Urakenye cyane kandi ukenya abantu. Kuko buri kintu cyose amafaranga ashobora gukora, imigenderanire myiza n'abantu ishobora kubikora inshuro zibiri. Ikintu cyose wowe ubona yuko ukeneye gutanga amafaranga kugira ngo kironke, hari undi muntu akironka ku buntu kubera gusa afitanye imigenderanire myiza n'umuntu agitanga canke n'umuntu agikora. Ushobora kuba ari service wifuza kuronka ahantu kanaka, bikanga ukuntu ironka ukabona yuko biba ngomba gukoresha amafaranga. Iyo uza kufise connection nziza canke ama relation meza n'abantu babikora canke naho hantu bari koroherwa kubironka kubera iki ufitanye imigenderanire n'abantu. Bisigura yuko kugirana imigenderanire n'abantu bifise agaciro kadasanzwe mu buzima bwa buri muntu canke buri buzima bwawe kugira ngo ushikire indoto zawe. Niyo mpamvu uyu munsi nagutegura ikiganiro canke nagutegura ino video kugira ngo nkubwire abantu bashika ku 8 ukeneye cyane mu buzima bwawe kugira ngo woroherwe gushika ku ndoto zawe wifuza gushikako canke woroherwe gushika ku byo wifuza gushikako mu buryo bwihuse. Icyo ngusaba gusa ni ukugumana nanje kuva ku ntango ushaka kumenya ino video. Ngwaye ikaze. Amazina yanjye ni Bisamatore Gerard, aha ni kuri Big Dream Media. Nimba uri mushasha kuri no chaine ndagutumiye gufina kuri sabone hamwe na kamenyetso k'inkengeri kugira ngo wamure nka video ya kimisi sosyo tuyashizeko. Nkuko namaze kubikubwira, uyu munsi nagutegura ikiganiro kirimo abantu 8 ukeneye cyane kugira ngo ushike ku ndoto zawe worohewe canke ukora amafaranga menshi ahagije mu kiringo gito. Kuko ico wifuza cyo kugira ngo ushikire ku ndoto zawe canke ushike ku butunzi wifuza kiri mu maboko y'abandi bantu. Ibyo ushaka byose kugira ngo wewe ushike ku ndoto zawe biri mu minwe y'abandi bantu. Niyo mpamvu nimba ukeneye kuronka ibintu, nimba ukeneye kuronka amafaranga, bana neza n'abandi bantu. Nimba ushaka ibintu biva ku bantu, bagirire neza, kora ibintu bibafitiye akamaro, gutyo nawe uzobaronka ko ico ubifuzako. Nibaza gushikaho wamaze kumenya impamvu ari nkenerwa yuko ugira abantu mu buzima bwawe canke akamaro ko kugira imigenderanire myiza n'abantu mu buzima bwa misi yose. Umuntu wa mbere ukeneye mu buzima bwawe bwa misi yose kugira ngo ushikire iterambere ryawe canke ushikire indoto zawe mu buryo bwihuse n'abantu bateye imbere. Urakeneye yuko mu bantu bagukikuje ugiramwo umuntu umwe canke babiri amaze gushikira iterambere riboneka. Kugira abantu bateye imbere mu buzima bwawe canke bagukikuje birafise akamaro kadasanzwe kuko biratuma wiga canke bakwigisha iminyuro canke inzira bakiyemo kugira ngo bashikire iterambere. Birashobora gufasha kwiga nayahe mabanga bakoresheje kugira ngo bashikire iterambere canke bashike aho bageze. Akarorero, nimba uri umurimyi, nimba ushaka gutera imbere biciye mu burimyi, urakeneye kurondera abantu bamaze kuba barateye imbere baciye mu burimyi kugira ngo bakwereke niyihe minyuro baciye mu kugira ngo bashikire iterambere, nibihe birimwe bakoze kugira ngo bibashikane ku iterambere bashitse ko uyu munsi. Nimba uri umunyamuziki, urakeneye kuba ufise abantu b'abanyamuziki bateye imbere cyane mu by'umuziki kugira ngo bagufashe gushikira iterambere yawe wifuza gushikako, kuko aba bantu baza amabanga menshi cyane ashobora gutuma ushika ku byo wewe wifuza gushikako. Niyo mpamvu ukeneye cyane kuba ufise abantu nkabo kugira ngo woroherwe gushika ku byo wifuza gushikako. Kugira abantu bateye imbere mu bantu bagukikuje ni ibintu byankenerwa cyane kuko aba bantu bashaka kugwigisha inzira cyangwa bashaka kwigisha amabanga atamenywa na buri muntu wese uretse umuntu amaze kubatera imbere gusa. Bashaka kukwereka inzira ukwiye gucamwa n'inzira utakwiye gucamwa. Bashaka kukubwira ati ikintu gikore canke ikintu gikore kuko bazi neza ko bigeze gukora nk'icashika canke gatuma bahomba. Nawe bakabazi neza ko ugiciyemo ushobora gushika. Kubw'ibyo ni nkenerwa cyane kugira abantu bateye imbere mu buzima bwawe canke umuntu agukikuje ukagiramo n'umuntu umwe gusa amaze kubatera imbere kugira ngo woroherwe nawe gushika ku iterambere wifuza gushikako. Ariko rero ushobora kumbaza ati none ni gute twoshaka kumenya, ni gute noshaka kuronka abantu bateye imbere ko nzi bagoye kuronka canke bigoye kugira ngo umenyere nabo mu gihe nawe utaratera imbere. Kugira ngo uronke canke uhure n'abantu bamaze kubatera imbere urakeneye ubenye bita networking skills, kwihuza n'abantu. Urakeneye kwiyunga n'abandi bantu kugira ngo ugiranire imigenderanire nabo. Urakeneye kujya mu manama atandukanye, urakeneye kujya mu maseminaire atandukanye. Bishobora kuba ngombwa yuko ukoresha uburyo kugira ngo ushike mu maseminaire. Hari amaseminaire biba ngombwa kuriha. Ni byiza ko uyajyamo kugira ngo wihuze n'abandi bantu bamaze kuba bateye imbere. Nimba uri umurimyi, gerageza uje mu magroupe, mu migwi y'abarimyi kugira ngo hariya ushobora guhurira n'abantu b'abarimyi bamaze kuba bateye imbere, gutyo mukeshanja mukayaga inzira bacamo kugira ngo batere imbere. Ushobora kuba
uri umudandaza gerageza uje mu migwi y'abadandaza, gerageza ugura imitahe ahantu uzi neza ko hari abagwiza tunga kumakomeye bashobora kuba barashyizeho imitahe, gutyo hashobora kuba hari inama ziba zihurikiyemo abanyamitahe bashyize imitahe mu kintu kanaka, gutyo bikakorohera guhura n'abantu bitokoroheye guhura, hama bikakorohera ko muganira, gutyo ukamenyana nabo biciye muri iyo nzira. Umuntu agira kabiri ukeneye cyane mu buzima bwawe kugira ngo ushike iterambere ryawe mu buryo bwihuse niwo bita umumento cyangwa umuvyeyi, umurezi. Muri buri kintu cyose wifuza guteramo imbere haba hari undi muntu yateye imbere yawe. Kubw'ibyo uyu muntu umumenye cyangwa umuronse vyo gufasha cyane gushika kwiterambere rya mu buryo bwihuse gusumba ko wokora wenyene uca mu nzira zidashika mu gihe hari abandi bantu badiciyemo bakabona ko zidashika, ariko uyu munsi mumenyana nabo wo kwereka neza ati iyi nzira ntishika. Iyo ufise umumento mwiza ashaka kukwigisha neza ikintu wamenye mu myaka 5 ushaka kukimenya mu myaka 2 kubera we yakikweretse hakiri kare kandi ukaba umuntu ukora ibyo yakweretse. Hari abantu benshi bashaka kugira abamento cyangwa kugira abantu babahanuzi cyangwa abavyeyi ariko baberetse inzira ntibayikore, gutyo ugasanga uri kurateba gushika kwiterambere ryawe mu gihe wari ufise umuntu ashaka guhanura cyangwa akwereka inzira ukwiye gucamo. Abamento barubwoko bwinshi, hari umumento mu byivuga butumwa abo bita abadadi canke abavyeyi mu byivuga butumwa, akaba umuntu akuvyara mu byivuga butumwa ugasanga n'umuntu ateye imbere cyane mu bijanye n'ivuga butumwa canke mu vyampwemu. Gutyo uyu muntu ashaka kwereka cyangwa kwigisha cyangwa akagufasha ukuntu wotera imbere mu by'imigenderanire n'Imana, akakwigisha gusenga, akakwigisha ukuntu biyegereza Imana cyane gusumba. Abamento mu by'amagara meza, hari umuntu ari umuhinga mu n'umuntu afise ubuhinga bukwiye mu bijanye n'amagara, gutunganya amagara yawe, akakwigisha ukuntu ukwiye kuzigama ibiro byawe ntibibumurengera, ukuntu wokora ama sport menshi kugira ngo amagara yawe agume ameze neza, ukuntu wofungura neza. N'uyo n'umumento ashaka gutuma amagara yabamera neza. Ariko aha umumento ndiko mvuga ni mu financial mentor, ni umumento mu by'ubutunzi, n'umuntu afise uburambe bukwiye mu bijanye n'ubutunzi canke no kugwiza itunga. Umumento afise umumaro bwinshi butandukanye mu buzima bwawe kugira bwo gushikira iterambere ryawe wifuza cyangwa gushikira indoto yawe. Umumento ashaka umwigisha wawe, ashaka kwereka ibintu byinshi bitandukanye, ashaka kuguforsa gukora ibintu vyiza. Hariho n'ibintu utashaka gukora ko we akabikwigisha akaba nabikwereka kugira ngo kuko abazi bishobora gufasha gushikira iterambere ryawe. Ariko kandi umumento ashaka kukubera ikiraro cyo kuguhuza n'abantu bitokorohera guhura. Ushobora kuba umustar w'umuziki ukifuza guhura n'abastar bakomakomeye cyane, hari abastar bitokora kurura nabo mu gihe ukiri umuntu wo hasi, ariko mu gihe ufite umumento mwiza ashobora kuguhuza n'abastar bakomeye cyane ugatangara abo bitari gukora guhura nabo ariko akakorohera. Ushobora kuba umuntu mu bwiza atumwa cyangwa umudandaza ukagira umumento amaze kubatera imbere azanye n'abantu benshi cyane, gutyo uwe akaguhuza n'abantu bakomeye cyane abashikiranganye mu by'ubutunzi canke abandi bantu babwiza atunga bitari gukorera guhura nabo mu gihe ukiri umuntu muto. Kubw'ibyo kugira umumento mu buzima ni ikintu nkenerwa cyane kuko ashobora gushikana ku bintu byinshi kandi mu buryo bwihuse. Ubundi muntu agira kane ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo ushikire iterambere mu buryo bwihuse nabo bita accountability partners. Aba ni ba bantu baguforosa gukora ikintu nubwo utagishaka ariko bakaguforosa gukora ibintu byiza. Niba abantu basiri mu buzima bwawe ashobora kwaba imisi yose akurikirana ubuzima bwawe nk'umugenzi mwiza akakwereka yuko ibyo uri kwakora atari byiza. Abantu baguforosa gusenga, nimba uri umuntu akunda gusenga bakaguforosa kwiyegereza Imana kenshi. Abantu baguforosa kugira sport, abantu ni nkenerwa cyane kugira ngo ushikire iterambere rya mu buryo bwihuse. Abantu baguforosa kuziganya, ushaka kuri umuntu usesagura ariko bakakwereka ture urasesagura, bakakwigisha kenshi kuziganya. Aba bantu ni nkenerwa cyane kuko kenshi na kenshi uranabubaha kandi ukanabatinya kuko kenshi yuko z'amakosa ntibatinya kukubwira ati aha wakosheje canke aha wageze neza. Kubw'ibyo ntunezwe no kugira abantu gusa bagushigikira mu bintu n'ibyo ukoze amakosa, urakeneye abantu baguforosa mu gukora ibintu vyiza kugira ngo ushikire iterambere rya mu buryo bwihuse. Abandi bantu ukeneye kugira ngo ushikire iterambere rya mu buryo bwihuse n'abagenzi b'ukuri. Hari abantu benshi bigira ko abagenzi bawe ariko ugasanga niba abagenzi muhurira ku icupa gusa, ariko mu bihe by'ibibazo ntibigere babona. Urakeneye abagenzi b'ukuri bashobora kubana nawe mu bihe vyiza cyo kimwe ne mu bihe bibi. Ikibazo gihari canke inkuru mbi nuko abantu benshi iyo batera imbere canke uko batera baduga mu by'iterambere batera bikura ku bagenzi babo bakera. Ariko ugiye kuraba abo bagenzi bakera wowe uriko bikurako nibo bagukunda kuko ukuri apana kuco ufise, kuko bo bakuzi kuva ataco ufise kandi bagahitamo kubera abagenzi ataco ufise. Mu gihe uyu munsi uriko atera imbere aba benshi uriko urabona uyu munsi ko uteye imbere nuko hari ico babona ufise.
kumbura ashobora kuba abagenzi benshi bagukundira icyo ufise apana abagenzi bagukunda uburi. Kubw'ibyo rero akwiye kuraba neza iyo uri kuratera imbere cyangwa uri kwazamuka mu by'iterambere, ntiwikure ku bagenzi ubona ko bari bagufitiye akamaro kera mu gihe atacyo wari ufise, kuko bagiye nibo bagenzi bagukunda uko wewe uri apana kuco ufise. Kubw'ibyo nico bakwiye kucitondera, ntugira abagenzi gusa bo muhurira ku icupa canke ku bintu by'akamaro bonyene mu gihe by'ibibazo ntubabone. Abo nabo urabakeneye cyane kugira ngo iterambere ryawe ryihute. Undi muntu ukeneye cyane kugira ngo utere imbere ni umugore canke umugabo. Iki ni ikintu kidasanzwe cyane ukeneye mu buzima bwawe kugira ngo ushikire iterambere ryawe. Kurongora umugore canke umugabo mudahuza ni ikintu kibi cyane gusumba ibindi byose navuze. Kubw'ibyo urakeneye cyane umugore canke umugabo mwiza muhuza kugira ngo iterambere ryawe canke ushikire indoto zawe mu buzima bwawe. Apana gusa yuko abana bawe batazoronka indero nziza mu gihe ubanye n'umuntu mudahuza, ahubwo n'ubuzima bwawe buzohungabana. Itunga ryawe rizosesagurika, ibyo ukora byose ucika intege ku buryo iterambere ryawe risanzara, hasigare yaho wibona yuko atagaciro gifite kuri nonsi. Niyo mpamvu ukwiye kwitonda cyane mu guhitamo uwo muzobana. Urakwiye kutaraba gusa ngo nuko mukundanye, ushaka kuba umukunda nawe agukunda cyangwa mukundana. Ibyo ntibihagije byonyine kugira ngo mugire urugo rwiza. Hari abantu benshi tuzi cyangwa uyu munsi bariko bahindukana kandi bari abantu bakundanye cyane, twese tubona ko bakundanye. Kubw'ibyo hampande y'urukundo ntujyane n'amarangamutima gusa, urakwiye kuraba ibindi bintu yuko koko mubihuje, yuko koko mujyana mu zindi ngeso kanaka. Ushaka kubana n'umuntu uyu munsi kandi mwari mukundanye gose, mwamara kubana hakaduka ikintu kavuga ati iki kintu ntushaka kwihanganira, kavuga ati ntabyo narinze yuko akora ibintu nibi, kandi kari mwakundana yagukunda nawe wamukunda. Kubw'ibyo urakwiye kwitonda neza ukaraba uwo mugiye kubana uwariwe kugira ngo ejo ntuze wicuze. Abandi bantu ukeneye canke uri muntu ukeneye cyane mu buzima bwawe kugira ngo utere imbere n'abantu bakubwiza ukuri. Tubaye ku isi aho tugira abagenzi batubwira gusa ivyiza ariko ibibi byacu niho bitubwire. Ntawuzi ko ari kugira ngo ko ari kudutinya canke ko ari kugira ngo batunezereze gusa, ariko mu buzima bwawe bw'iterambere urakeneye abantu bashaka kukubwiza ukuri. Apana babandi bashaka kunurwa cyangwa mu nzira mbi bakaguma bihoreye, mu nyuma baba tugira ikibazo bakaza kurogeta mu bandi nk'ukumenga inzira igihe wayifata ntibayibona. Ariko kandi nawe urakwiye kubaho witeguye kwemera impanuro canke kumva ukuri, kuko abantu benshi banezerwa n'abantu babwira ukuri nubwo bariko barababesha, ariko bababwira amakosa yabo canke ababakosora ntibashaka kuberekwa. Kubw'ibyo urakeneye abantu bakubwiza ukuri, abantu babona amakosa uri kurakora bakakubwira ati aho uri kurakora amakosa naba neza ukosore. Abantu bashaka kubona kuragenda mu ngendo mbi bakakubwira ati ino ngendo uri kurafata siyo, rabuhindure. Abantu nk'abo bakeneye cyane kugira ngo ntuzobe wisange waguye mu kinogo, kandi wari ufise abantu mugendana babibona bakuzi neza, babona ko n'inzira uri kurafata atari nziza bakanka guhanura. Abandi bantu ukeneye cyane mu buzima bwawe kugira ngo utere imbere, urakeneye abantu bakugirira icyizere. Urakeneye abantu bizera mu bushobozi bwawe, bakabona yuko hari ibyo ushoboye, bakabona yuko hari ibyo ushaka gushika ku buzima bwawe. Dufise abantu benshi bari bafise impano canke bafise impano ariko bazipfanye bivanye nuko badafise ababizera. Babuze umuntu ashobora kubizera kugira ngo berekane impano zawe. Ushaka kuba ufise impano mu gukina cinema, ushaka kuba ufise impano mu gukina comedy, ushaka kuba ufise impano mu gukina football, ariko kubera udafise umuntu akugirira icyizere ugasanga birangiye impano yawe igupfuyeko. Kubw'ibyo mu buzima bwawe urakeneye abantu bakugirira icyizere, urakeneye abantu biteguye kugushigikira mu byo babona wewe ushoboye. Apana babandi baraho gusa mu kuguca intege. Wibuke umuntu umwe wenyine gutera intege asumba abantu batanu baraho baguma guca intege gusa. Niyo mpamvu ukwiye kurama mu bantu bose bagukikuje, abantu bagutera intege, abantu bizeye yuko hari ibyo ushoboye ukabiyegereza cyane gusumba abantu baguca intege gusa. Abandi bantu aribo banyuma ukeneye cyane mu buzima bwawe, urakeneye abakozi beza. Uko utera imbere cyangwa kugira indoto nini zo kugera kure mu buzima bwawe, niko ugira n'abantu benshi. Kubw'ibyo indoto uburindi bw'indoto ufise wifuza gushikako ntibishobora gushikako wenyine mu gudafise abandi bantu bashaka gufasha kuyishikako. Niyo mpamvu ukeneye abakozi beza, urakeneye kugira ubumenyi bwo kumenya ukuntu ushaka guhitamo abakozi beza, ukuntu ushaka guhitamo abantu bashaka gufasha gutuma gushika ku ndoto zawe. Hari abantu benshi uyu munsi babageze kure cyane mu bijyanye n'iterambere, ariko basubiye inyuma bivanye nuko bagiye bagira abakozi babi, bagiye bagira abakozi babahombya, batuma abantu basubira inyuma, babiba, babasahura atarabizigirwa. Niyo mpamvu mu byo ukora byose ukwiye kuraba neza abo mukorana, ukwiye kuraba abakozi bawe ukabona neza ko abantu bashaka gutuma utera imbere. Ndagushimiye cyane kuba wanyu nanjye gushaka kumena video. Nizera yuko wahigiye bitari bike. Ndagutubiga partage kugira ngo ushikire abandi.